Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza amakuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iriyamiriza ubusuma bw'amatora bwamaze gutegurwa zimwe mu ndongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu ntara nshasha ya Burunga ziriyamiriza ubusuma bw'amatora buriko burategurwa ivyo bikurikiye ishirwaho ry'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora n'imirwi iyikukira mu ntara no mu makomine ku bwabo yaranzwe n'ikumira ku bwa Goderive Ndayihereje umunyamabanga w'umugambwe Sahwanyafrodebu mu ntara ya Burunga ubusuma bw'amatora bwaramaze gutangurwa n'ishirwaho ry'umurwi seni n'imirwi iwukomokako mwishirwaho ry'imirwi hijejwe gutegura amatora umugambwe Sahwanyafrodebu waramaze kubona ko amatora azobamwo ubusuma ibice 90% vy'abagize iyo mirwi nabo mu mugambwe CNDD FDD uko akaba ariko vyashikirijwe n'uwo munywanyi w'umugambwe wa Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe Goderive Ndayihereje akaba avuga ko umugambwe wiwe watanze abahiganirwa ibibanza mu makomine indwi agize intara nshasha ya Burunga ariko ukaba utarengeje 249 vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure nayo kandi abarimyi basaba kwisunga ihindagurika ry'ibihe mu bikorwa vyabo ikigo kijejwe indondabihugu n'ihindagurika ry'ibihe Ijebu camenyesheje ku wa gatatu uheze ko agatasi katanguye ku bw'ico kigo iki gihe gishobora kuzogwamwo imvura nyinshi kurusha umwaka uheze mu ntara zimwe z'igihugu Ijebu isaba abayobozi b'uburimyi n'ubworozi mu ntara guhimiriza abarimyi kwisunga ihindagurika ry'ikirere umuyobozi ajejwe ihindagurika ry'ikirere niwe yabimenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ibiharuro bitegekanijwe vy'ikirere vyerekana ko hazorwa imvura ikwiye mugabo ihakwa kuba ikirenga mu bice bimwe vy'igihugu bikaba vyaravuzwe na Deo Gratias babonwa nayo yanatomoye avuga ko mu karere ka Bugesera hazogwa imvura isa n'iyikwiye mugabo ihakwa kubura gato ariyo yitezwe vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido wija kure nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko imurongwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatangujwe rusansuma mu ikambi y'impunzi rusansuma rwateguwe na HCR rwaratanguye mu mpera z'ukwezi kwa Myandagaro guheze mu ikambi ya Murongwe ico gikorwa categuwe hafadikanijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe impunzi imbere y'indongozi za Tanganyika Mutambara n'uwuserukira teritwari ya Fizi aho iyo kambi yubatswe impunzi zizoshobora kuronka impapuro nshasha izakera zikaba impunzi zizoshobora kuronka impapuro nshasha izakera zikaba zimaze imyaka 4 zitaye agaciro mu kigo citwa Espace Ami d'Enfants impunzi nyinshi zirindiriye kwandikwa bamwe muri bo batonze ku mirongo abandi bicaye munsi y'ibiti abandi nabo bakaba bari mu nzu bandikirwamwo bakanafotorwa Jacques Nzeyimana ni umwe muri izo mpunzi yinjiye muri iyo nyubako nk'igihe c'isaha 4 z'igitondo ariko afotorwa hafi isaha 8 z'umutaga batubwira ko ivy'ubuhinga vyanse ivyo bigatuma igikorwa co gufata amasanamu gicererwa uko akaba ariko basigura esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hamwe ukabandanya ushikirwa n'amakuru
ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko imigambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi iriko iriyamiriza ubusuma bw'amatora bwamaze gutegurwa. Zimwe mu ndongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi mu ntara nshasha ya Burunga ziriyamiriza ubusuma bw'amatora buriko burategurwa. Ivyo bikurikiye ishirwaho ry'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora n'imirwi yikukira mu ntara no mu makomine, aho ku bwabo yaranzwe n'ikumira. Ku bwa Goderive Ndayihereje, umunyamabanga w'umugambwe Sahwanya-Frodebu mu ntara ya Burunga, ubusuma bw'amatora bwaramaze gutegurwa n'ishirwaho ry'umurwi seni n'imirwi iwukomokako. Mw'ishirwaho ry'imirwi ijejwe gutegura amatora, umugambwe Sahwanya-Frodebu waramaze kubona ko amatora azobamwo ubusuma. Ibice 90% vy'abagize iyo mirwi nabo mu mugambwe CNDD-FDD, uko akaba ariko vyashikirijwe n'uwo munywanyi w'umugambwe wa Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere yatowe. Goderive Ndayihereje akaba avuga ko umugambwe wiwe watanze abahiganirwa ibibanza mu makomine indwi agize intara nshasha ya Burunga, ariko ukaba utararengeje 2 kuri 49. Twaratanze amazina agizwe n'abagabo n'abagore bo mu moko yose mu makomine yose, ariko 2 nibo bonyene bemewe. Ikibabaje cane, CNDD-FDD yihaye benshi kuko hampande y'abanywanyi b'uwo mugambwe, uwo mugambwe warikoze no ku mashengero mato mato atanazwi mu ntumbero yo kugwiza ibitigiri vyabo utanga. Uko akaba ariko yongeyeko. Ivyo nta kindi bigamije atari ugutegura ubusuma bw'amatora. Ikindi kimenyetso ku bw'iyo ndongozi ya Frodebu ni ukuburabuza iyindi migambwe ibikorwa n'umugambwe CNDD-FDD. Asigura ko amabendera 11 y'uwo mugambwe amaze kwibwa mu kiringo kidashika amezi 2, vyerekana ko urubuga rwa politike rwugawe. Amabendera 11 yaribwe mu ntara ya Burunga mu mezi adashika 2, n'amanama umugambwe wanje utunganya arabuzwa n'abajejwe intwaro. Uko akaba ariko Goderive Ndayihereje agaragaza umubabaro. Ni nako bivugwa n'indongozi y'umugambwe seneri muri iyi ntara nshasha ya Burunga, ariyo yitwa Pascal Njejimana. Avuga ko ababazwa n'uko umugambwe wiwe udaserukiwe kandi ko yamaze gushikana ibirego mu murwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora. Gushika ubu hakaba atanyishu hararonka. Imirwi y'igihugu ijejwe amatora mu makomine no mu ntara ya Burunga yashizweho kuwa 29 Myandagaro guheze. Iyo ntara ni imwe mu ntara nshasha 5 zigize Uburundi. Ni ukuvuga nyene zavuye ku ntara 18. Ku bw'indinganizo nshasha ijanye n'intwaro mu Burundi, ikaba igizwe n'intara za Bururi, Makamba, Rumonge ndetse na Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko ndetse n'ubumanuko bushira uburengero. Nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko abarimyi basabwa kwisunga ihindagurika ry'ibihe mu bikorwa vyabo. Ikigo kijejwe indondabihugu ndetse n'ihindagurika ry'ibihe IJEBU camenyesheje ku wa gatatu uheze ko agatasi katanguye. Ku bw'ico kigo, iki gihe gishobora kuzogwamwo imvura nyinshi kurusha umwaka uheze mu ntara zimwe z'igihugu. IJEBU isaba abayobozi b'uburimyi n'ubworozi mu ntara guhimiriza abarimyi kwisunga ihindagurika ry'ikirere. Umuyobozi ajejwe ihindagurika ry'ikirere niwe yabimenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ibiharuro bitegekanijwe vy'ikirere vyerekana ko hazorwa imvura ikwiye, mugabo ihakwa kuba ikirenga mu bice bimwe vy'igihugu. Ivyo bikaba vyaravuzwe na Deogratias Babonwa nayo. Yanatomoye avuga ko mu karere ka Bugesera hazogwa imvura isa n'iyikwiye, mugabo ihakwa kubura gato ariyo yitezwe. Haritezwe imvura ikwiye mu ntara za Buyenzi, Bweru, Bugesera no mu gice ca Buyogoma. Uko akaba ariko yavuze atomora imbere yo guhamagarira abarongozi b'uburimyi n'ubworozi mu ntara guhimiriza abanyagihugu. Imvura y'agatasi yitezwe mu minsi 20 ya mbere ya Nyakanga mu bice bimwe n'intara kama za Imbo,
Umugamba, Mirwa ndetse na Bugesera mu gihe imvura izotangura kugwa mu kiringo kiri hagati y'iminsi 10 ya nyuma ya Nyakanga n'iminsi 10 ya mbere yo muri Gitugutu 2024 mu bindi bice by'igihugu. Babonwa nayo yamenyesheje kandi ko hari ubukene bw'ibikoresho bikwiye n'abantu bavyigiye hamwe n'uburyo bw'amafaranga. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko iyi Murongwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikambi ihaye indaro impunzi hatangujwe rusansuma mu ikambi y'impunzi. Rusansuma rwateguwe na HCR rwaratanguye mu mpera z'ukwezi kwa Myandagaro guheze mu ikambi ya Murongwe. Ico gikorwa categuwe hafadikanijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe impunzi imbere y'indongozi za Tanganyika, Mutambara n'uwuserukira teritwari ya Fizi aho iyo kambi yubatswe. Impunzi zizoshobora kuronka impapuro nshasha iza kera zikaba zimaze imyaka 4 zitaye igihe. Mu kigo citwa Espace Ami d'Enfants impunzi nyinshi zirindiriye kwandikwa. Bamwe muri bo batonze ku mirongo, abandi bicaye munsi y'ibiti, abandi nabo bakaba bari mu nzu bandikirwamo bakanafotorwa. Jacques Nzeyimana n'umwe muri izo mpunzi yinjiye muri iyo nyubakwa nk'igihe c'isaha 4 z'igitondo ariko afotorwa hafi isaha 8 z'umutaga. Batubwira ko ivyuma vy'ubuhinga vyanse, ivyo bigatuma igikorwa co gufata amasanamu gicererwa. Uko akaba ariko basigura. Izo mpunzi ziva mu bice bitandukanye vya Fizi, Uvira, Baraka aho zikorera. Ni mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Jean Minani avuga ko anezerejwe n'urwo rusansuma. Naronse ikarata nshasha. Ivyo bikaba bica bituma ntasubira guhagarikwa. Ubuyobozi bw'umurwi w'igihugu ujejwe impunzi muri ico gice utomora ko urwo rusansuma ruzomara indwi 2 mu ikambi ya Murongwe mu ntumbero yo kumenya igitigiri c'impunzi gutyo zihabwe ivyangombwa bishasha. Seneri ivuga ko inyuma y'indwi 2 igikorwa co kwandika kizobandanya mu kiringo c'indwi 4 mu ikambi ya Rusenda ahari impunzi z'abarundi 30,000. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bomenya ko ihaye indaro impunzi zirenga 41,000 z'abarundi bari cane mu makambi ya Murongwe ndetse na Rusenda ziri muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.